Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kubiba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye n'ubundi harimwo nka politike, agateka kazi na muntu, ibiriko biravugwa ku bategetsi batandukanye ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hari inkuru zagiye zishirwa ahabona zerekeye ukungene ibihangange vyo muri CNDD-FDD bikuranamwo kamwe kugira ngo bishikire inyungu zavyo. Hari benshi rero bagumye bibaza ko yarafise inyungu ku mvururu zo mu mwaka wa 2015. Kino nico kibazo tugira duce irya nino muri iyi nkuru. Nkuko twagiye turabigaruka ko makuru yacu yagiye arabanza, hari benshi mu bagabo ba CNDD-FDD batanguranye umuhari, abo tukavugamwo nka Petero Nkurunziza, Hussein Rajab, Adolphe Nshimiyimana, tukavuga Alain Guillaume Bunyoni, Ndayishimiye ndetse n'abandi benshi harimwo na General Sirasi Ntigurirwa. Abenshi muri abo bose batanguranye urugamba rwa CNDD-FDD aribo bari kwisonga, no kuvuga aribo bari hejuru y'abandi. Abenshi baramaze kuva mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abawusigayemwo bivuga yuko barabana ribi cyane. Rero benshi bagafatira ku vyabe mu mwaka wa 2015 ndetse n'ingene umwuka mubi wagiye ututuma mu mugambwe CNDD-FDD, bakibaza uwo yarafise inyungu ku mvuru zo mu mwaka wa 2015. Gusa kandi bamwe mu bihweje neza ivya politike ndetse banazi neza CNDD-FDD kuva ikiri umuhari gushika ibaye mugambwe ndetse ikanashika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 gushika uno munsi, harababona ko ngo Petero Nkurunziza ari we yarafise inyungu mu mvururu zo mu mwaka wa 2015. Muti gute? Igipimo bakoresha mu kumenya warafise inyungu mu gikorwa kanaka nticihenda. Ngo hari ibimenyetso bitatu bafatira ko bitabesha. Kuri Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 bagaragaje ibihamya bitatu vyerekana ko ari we yarafise inyungu mu mvururu zabaye muri uwo mwaka. Ikintu ca mbere gikuru kandi kiza imbere y'ibindi vyose ngo Nkurunziza yashaka mu mwaka wa 2015 ni ubutegetsi. Ngo yari yarasinzikajwe n'ingwara yo kunyotega ubutegetsi, avidité du pouvoir, ku rugero rurenze igipimo gisanzwe. Ubu ni ngo Nkurunziza yararumanije imyaka 10 atwara igihugu c'u Burundi, yiweje uko amategeko yanditse yarabona ko hageze kakinjura. Niko kugerageza nkuko nabandi bashaka kuguma ku butegetsi babikora, guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo agume ku butegetsi vyitwa ko amategeko yubahirijwe. Yamara inzira yo guhindura ibwirizwa shingiro biciye mu nama nshinga amateka ngo yamutaye kuwa amazi. Rero afatiye ku nyota yari afise y'ubutegetsi, agafatira no ku ntambamyi zitambitse imbere y'iyo mugambi wiwe, yanzuye ko ico ashaka ategerezwa ko kukironka yifashishije igikenye, ubona ko inzira y'amategeko yari yapfuye. Ikigira kabiri ngo Nkurunziza yemeye gupfa kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nk'userukira umugambwe CNDD-FDD, nawe bwiwe abizikaho nyanza amategeko. Mu mugambwe iwe hari abagabo badatamikwa ijambo, bari baramuhanuye ko yoreka kwitoza ahubwo yubahiriza ibiri mu mategeko abarundi bumvikanye. Ngimembo kwa muhanuye wese kwabaye guterwa ubwoba. Benshi rero baciye bafata inzira y'ubuhungiro, aho harimwo nk'abari basangiye amabanga yo kurongora igihugu, abo mugambwe ndetse no mu nzego z'iperereza. Amakuru yarahanuye biranka. Muranunge amakungu yarahanuye biranka, Ecclesia Katolika irasemerera bibimfa gusa, amashirabwe yigenga vy'ukuri be n'amaradiyo barasemerera vyose bibubusa. Ni gutyo rero ngo abarundi bagiye inama yo kuja mwibarabara kwiyamiriza uyo muntu yatesheje agaciro inama z'abashinga ntahe. Ica gatatu ngo Nkurunziza yari hagaze ko bwa butegetsi arabucakira. Abamugwanye bose yarabanumije barituna baratondera. Mu myiyerekano imbere yayo n'inyuma yayo, abatumva ibintu kumwe nawe bahuye n'uburakari bw'igikoresho ciwe ari ico ngo General Alain Guillaume Bunyoni. Muri ico gihe abantu barishwe, baranyurujwe, barapfunzwe, barafashwe ku nguvu, barahunze n'ibindi vyinshi biteye ubwoba. Ngo cabaye igihe umugambwe CNDD-FDD n'igisirikare cy'igihugu vyabayemwo imvururu. Ibi vyarangiye rero igifyiti ca Petero Nkurunziza kimusunikiye intebe, abona kwihungura akuya aratunganirwa.
Ibi rero akaba ari byo bimenyetso bitatu bitabesha ngo ko ari we yarafise inyungu ku mvuru z'umwaka wa 2015 ngo Nkurunziza yashaka mu binabwiza gushikira ubutegetsi aho nyanze kandi aho nyanze amategeko kandi ngivyo byose yarabishitseko. Benshi bati Petero Nkurunziza n'ubundi n'urupfu rwiwe rwaturutse ku nyota y'ubutegetsi. Dushimye kandi kunagira ko dutanga ibisiguro ukungene Nkurunziza ngo yishwe azize ya avidité du pouvoir, inyota y'ubutegetsi irenze urugero. Petero Nkurunziza ngo ntiyerewe mu mpera z'ikiringo ciwe mu mwaka wa 2020. Nkurunziza nkuko yamye yagumanye yangwara yo gushaka ubutegetsi birenze urugero, ngo agumye akenyura ingena zo bigenza kugira ngo yitoze mu mwaka wa 2020, ariko agendereje ibihe arakebwa. Nkurunziza wenyene ubwiwe muri ico kiringo ntigeze afata urugendo na rumwe mu makungu nkuko vyahora, ngo yaratinya gusohoka igihugu. Uburundi bwari mu bihano vy'ubutunzi vyahungabanije ibikorwa vya leta kuko ubutegetsi bwiwe bwari bwaramenyerejwe imfashanyo y'ibice birenga 50% mu mahera leta yakoresha mu mwaka. Nkurunziza rero ngo yari yabonye ko abagumyabanga batuntuye ku mitima, ni gutyo yaciye akenyura ukungena rekura ubutegetsi, ariko akabikorana urwenge ku buryo ivyahuwa mu gihugu bimaze gufata umurongo azoca abugaruka ko kandi bitamuruhishije. Icambere yihutiye no guhindura ibwirizwa shingiro no gufuta burundu amasezerano ya Arusha. Yaciye afyatura ibwirizwa shingiro rifise ingingo ya 97 iho uburenganzira umukuru w'igihugu kwitoza kenshi gashoboka atankomanzi. Ikindi yaciye yihutira ngo kwabaye kumvisha ibihangange ko ahabwa iteka ryo kwitwa imboneza y'amaho kugira ngo abari wavuga irya nyuma ku bibazo bihambaye vy'igihugu hamwe no mu mugambwe CNDD FDD. Aya nasavye ko kandi gisata c'ubutare ari wazoguma gifashe mu ntoke, yubakigwe ikirimba c'agatangaza ahabwa iteka nk'iry'umushikiranganje wa mbere ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ngibi byose yaravyemerewe mbere muri CNDD FDD batangura kumenyereza abagumyabanga imbonera kure n'ibiswi vy'inkona ko yitwa sogokuru akaba n'imboneza y'amaho. Igikorwa ca nyuma cyo gushikana indoto yiwe yo kuzogaruka ku butegetsi bimworoheye cabaye cyo guhitamwo uzomusubirira. Ngo yarazungurukije amaso mu bagumyabanga bose asanga umugabo amaze kumenyekana mu gihugu, ariko yo mworohera gukanga agacata akomuka ari Pascal Nyabenda. Izina rya Pascal Nyabenda arishikirije ibihangange Igitega aho bari mu mwiherero ryatewe ivyatsi, vyarangiye bahurije ku izina rya General Major Varisito Ndayishimiye. Amatora yahavuye aba mu gihugu kandi Ndayishimiye birangira ari we yatsinze. Igihe gito imbere yuko Nkurunziza bisikanya na Ndayishimiye, abarundi bagorobereje ku itangazo ry'incamugongore babikira ko umutima wa Petero Nkurunziza wahagaze giturumbuka kuri uyo munsi nyenegenekerezo y'umunani ruhesha umwaka wa 2020. Ababajije kuba yarafise inyungu ku mvuru z'umwaka wa 2015 ngo benshi inyishu mwayumvise kandi bayitangiye n'insiguro zihagije. Ngo nabo bari bafise amatsiko kuca hagurukije abake b'Nkurunziza bagahemuka bamukuye mu mwuka hifashishijwe ishano mwacumvise. Ngabogera ico baterera kuco twihenze canke ico twibagiye ivyimviro vyabo birahawe kaze. Tubitso kandi ko abatabona ibintu kumwe n'aba bandi atari abansi babo, ahubwo uburenganzira bwabo bwo kubona ibintu kundi nabwo bugomba kwibarizwa ikidasanzwe mbere kinagayitse n'amajambo y'ibitutsi vy'abungere nkuko benshi babivuga. Rero uku akaba ariko basesanguzi mu vya politike babona uwari uwungukiye mu kingo ca gatatu mu mvururu z'umwaka wa 2015, benshi kandi bakabona ko yari Petero Nkurunziza ubwiwe kuko ari we n'ubundi yabandanije ku ubutegetsi. Hari byinshi biriko biravuga kandi henshi hatandukanye muri kano kanya. Mu Burundi ng'amashuri ya leta afise ingorane yabigisha bariko bataha ubuzi ku bwinshi. Ikindi kibazo kimaze igihe kivugwa n'abahinga batandukanye. Mu gisata c'indero mu gihugu kirahanzwe n'ingorane ikomeye hagati y'igenekerezo y'indwi imyandagaro umwaka wa 2025 ndetse na nzero y'umwaka wa 2026. Abigisha barenga 800 bo mu mashuri yisumbuye barataye akazi kubw'ibiharuro vyashizwe habona n'umushikiranganje w'indero François Vyarimana mu kiganiro c'urunani rw'amaradiyo cari cahariwe gusuzuma uko igisata c'indero cifashe mu myaka 14 hatangujwe ishure shingiro. Mu bataye akazi abigisha bashika 700 boba barataye umwuga baja kurondera akazi gahemba neza hanze y'igihugu, bikerekana ko hari agashavu mu bigisha bafise ingorane zo kudahembwa neza mu gihe ubuzima buguma buzimba ibiciro navyo bikaduga. Abafise ubumenyi bata akazi
uko ni nako bimeze mu gisata ca kaminuza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 abigisha bo kuri kaminuza b'abadogiteri baravuye mu gihugu canke baheba akazi baja kurondera hanze y'igihugu canke mu zindi nzego, niko uwo mushikiranganje yatomoye. Uti n'uruhombo rukomeye ku Burundi bukoresha uburyo bwinshi mu kwigisha incabwenge, n'ubumenyi tuba duhomvye inyuma yo gushira uburyo mu kubigisha, niko François Vyarimana yagaragaje umubabaro. Umushahara udakwiye kandi hamwe n'ibihe by'ubutunzi bigoye. Umushikiranganje nawe aremeza ko agahembo gato ariko kari mu bituma bikuru abigisha bagenda, ariko akavuga ko ubukene mu bijanye n'ubutunzi buri kw'isi yose. Ikiza ca corona, intambara yo muri Ukraine n'ibindi biza mpuzamakungu vyaratumye ubutunzi bw'igihugu buhungabana, bigatuma ibiciro vy'ibikugwa hanze biduga, mu gihe ifaranga ry'u Burundi ryo riguma ritagaciro. Abakozi ba leta benshi ngo birabagorana bo kuronka ivyo basuma ku isoko. Abahinga bo mu gisata c'indero baranegura ibiriko biraba, bagasaba ko hasubirwamwo imishahara vyihuta mu ntumbero yo gutekanisha abarimu. François Havyarimana aremeza ko hari ibigiye gusubirwamwo, ariko agatomora ko ubutunzi bw'igihugu muri iki gihe butemera ko hoduzwa imishahara ku bigisha gusa. Impinduka yose mu bijanye n'ubusumbasumbane bw'imishahara mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi gitegerezwa kuraba abakozi bose b'igihugu. Ukizanye n'amashure yisumbuye, umushikiranganje ngasa n'uhumuriza abigisha bagiye bazosubirizwa, ngariko ico gikorwa gishobora kugorana muri kaminuza abakenewe bagoye cyane kuboneka. Yanatangaje mbere ko abigisha bafise amapeta adasanzwe nk'abigisha bo kuri kaminuza y'u Burundi bogeragerezwa gutunganirizwa. Kubwa leta umuturama ngo uhagaze ku kurwiza umwimbu w'igihugu mu ntumbero yo gushikamisha inzego zijejwe ubutunzi bwa leta, ariko kubwa benshi mu bigisha n'abahinga izo nzego ngo ntizikwiye, baravye umurindi w'abagenda hamwe no kujegajega kw'igisata c'indero gisanzwe naco kiri mu ngorane. Nimbwiye kandi Bukinanyana abarimyi bagiriza Musitanteri Isaac niyo kwizera kwica urudandazwa rw'ibigori. Muti ibi vyo bimeze gute? Amakuru aravuga yuko Bukinanyana icuka kitari ciza mu mazone ya Ndava na Buganda muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu. Abarimyi bagiriza Musitanteri w'iyo komine Isaac niyo kwizera kuba yarisha urudandazwa rw'ibigori biciye mu ngingo ibuzigurishwa ryavyo ku badandaza no kubidandaza ku masoko yo muri iyo komine. Iyo ngingo yafashwe ku igenekerezo ya 10 Ruhuhuma ibuza abarimyi kudandaza ibigori vyabo neza mu gihe harari mwiyimbura. Kuko abarimyi benshi ngo ningingi babaje ku butunzi bwabo. Ku isoko ya Gasenyi umudandaza w'ibigori vyokeje aragaragaza agashavu kiwe. Utaraheze imyaka irenga 10 ndandaza ibigori vyokeje. Ico gikorwa nico kintungishije umuryango wanje kikanatuma ndihira ishuri abana banje. Ubu baratubujije nakarenganyo nikagaragaza umubabaro. Undi murimyi asigura ko yashize imitahe mu burimyi bw'ibigori. Ngubu arabujijwe kugurisha umwimbu wiwe no muhera nkuko yarabimenyereye. Uti batubuza kugurisha ivyacu, tuzogaburira gute imiryango yacu? Niko yibaza. Bamwe bati aho baharimwo inyungu zinyegeje. Iyo ngingo yafashwe bisigura ko ifise intumbero yo kugwanya busuma bw'ibigori, ngariko muri ako karere abanyagihugu benshi bakavuga ko hari bitavugwa, ibiba byinshi bivuga ko hari imirima y'abajejwe intwaro igeze kwimburwa. Kubwa abarimyi benshi ngiyo ngingo rero yo bigamije gucungera isoko mu ntumbero yo kugira ngo ivyo bigori bigurishwe. Uti kukiba bihuza muri iki gihe cimbura? Niko umwe mu banyagihugu b'i Buganda yibaza. Abarimyi bibutsa ko Anagesa yabaguriye ibigori ku ideni. Nyuma y'umwaka babitanze, abarimyi benshi baremeza ko batararihwa ibigori Anagesa yoba yarabaguriye. Uti twaratanze umwimbo wacu kandi turacarindira amafaranga yacu, ubu bariko baratubuza kugurisha handi kugira dushobore kubaho. Niko bagaragaza umubabaro. Musitanteri we agahakana ivyo yagirizwa. Abajijwe n'ikimenyesha makuru gikorera nga mu gihugu c'u Burundi, Musitanteri wa komine Isaac niyo kwizera yemeza ko iyo ngingo yafashwe ku neza abarimyi ngo no gukurikirana neza urudandazwa rw'ibigori, akiyamiriza ivyo yagirizwa vya Kamwana wa mama, akavuga ko ari ibinyoma. Ngariko ku rubuga ishavu ntiyihera. Abanyagihugu bo mu mazone ya Ndava na Buganda bagasaba ihagarikwa ryihuta ry'iyo ngingo, bakanasaba inzego zirongoye intara ya Bujumbura gukurikirana ico kibazo mu ntumbero kwirinda ko ibintu biyangara.
ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utarafyona ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo kandi baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ntandi makuru menshi rero turiko turabatohoreza ndetse turiko turabategura ni mu mwanya isase byose nimuze gucikanwa no Mpuza TV Imana iba hezagire.